hakuna kurara. Ndi kumwe nayo. Ndi nkingi y'imbona kazoza, ubumwe, ubumenyi, impano vyanje ningabire ku Burundi. Nariko ndiyumvira nkishika hano nti ngaha muri Burunga turafise akarorero mw'iterambere, imfura mw'iterambere yamaze kutwitangira, ni inkingi y'imbona kazoza. Nk'ubu yaba hano yaca atuvumerera, unawe si uwundi ni Nyeniteka Ndikuriyo Reveriyano, yaca avumera ati, yari kuca avumera ati, Burunga oye. Kugira rero dushike kumbona kazoza bisaba yuko abarundi twese atawuvuyemwo dukora. Mu bikorwa vy'iterambere hakuna kurara. Nico gituma rero nagira mpanure abarundi bazindukira mu bubare, ugasanga gushika saa 4 umuntu aho gukora yajegeye. Dushimire diaspora ndundi yo yiyumviye gushigikira imbona kazoza, kuko biciye mu bikino bose bakabitahura baca bakora kajayo. Nariko niyumvira kandi ati nk'ubu Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi General Major Evariste Ndayishimiye iyaba hano yaca avumera ati, Burunga oye, diaspora ndundi oye, twaherukana mutarahindura ya mateka. None ga yemwe nimuze dukore twese, rega turi kumwe twese birashoboka. Kusamiriza igihugu cacu c'u Burundi tugeze ku gihe cy'isaha 2 n'igice, akaba ari umwanya wo gukwirikirana igikino ninde. Yimwi se nimuzani kuvyo muzanye ntuze weya. None ga nyoko, nk'ubu konji wawe nagira ndakubwira ivy'inkingi y'imbona kazoza, urabizi ga nyoko? Nuntabarumbarire nanje nzoba inkingi y'imbona kazoza mukeme. Mu vy'ukuri ntibona ndakubarire mwananje. Mutama reka ndamuhamagare, nawe maze iminsi ndamubwira umenga ntavyumva wesheri. Sha je nakumvirije kuva kera, mbevye wari kuravuga vy'imbona kazoza n'ibikinga. Umviriza soko, ivy'imbona kazoza twese biraturaba, twese turuye hamwe tugakora, tukagwanya ibiturire, abanyenera amatungo ya leta nabo bakabireka. Mukoze, Imana ibahezagire cyane.